iwacu amahoro iwanyu, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mu gusozera ihuriro ku bijanye n'iterambere, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arashimira uwo wese yitanze kugira ngo iryo koraniro rigende neza. Ni mu gihe iryo koraniro ryabereye mu ngoro y'amakoraniro yo mu Kigobe, ikaba yaritabiriwe n'incabwenge z'u Burundi ziba mu gihugu no mu mahanga. Kuri uwo 20 Munyonyo umwaka wa 2021 hahimbajwe isabukuru y'imyaka 32 iheze hemejwe amasezerano yo kubahiriza agateka k'abana. Mu guhimbaza uwo munsi mu Burundi, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH watanze udushimwe ku bantu batatu bitanze muri uyu mwaka mu gukingira agateka k'abana. Abo nabo ni Christine Ntahe, Boniface Irukwishaka ariwe B-Face on the floor, hamwe na BPC 2 Ntakirutimana Cecile, umupolisikazi yitaho cane agateka k'abana, aho kuri ubu areze abana bagera kuri 12 yagiye arakura hirya no hino kubera ubuzima bubi no gufatwa nabi yabona barimwo. Naho umuririmbyi B-Face yashimiwe kubera indirimbo yasohoye yitwa Siko Yari, yerekana ingorane z'abana bo mw'ibarabara. Christine Ntahe nawe azwi ku izina rya Mama Dimanche, ariko akaba azwi nk'umumenyeshamakuru yakoze cane ibiganiro vy'agateka k'abana, haba mu biganiro yakora no mu bikorwa abandanya akora aciye mw'ishirahamwe Bon Geste, aho afasha abana bagera ku 200. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu OMS Burundi hamwe n'abafatanyabikorwa barateguye uruganda rwugurura indwi yahariwe ihimirizwa ryo gukoresha neza imiti yica imigera ariyo antimicrobien, ku civugo duhimirize twongere tumenye ibijanye n'imiti yica imigera, aho isanzwe ihimbazwa buri mwaka kuva ku genekerezo 18 gushika ku genekerezo 24 Munyonyo. Muri urwo ruganda bakazokwigira hamwe uko bohimiriza bakanafasha abenegihugu mu gukoresha iyo miti neza kugira birinde ingaruka iva kuri iyo migera. Kuri wa gatandatu igenekerezo ya 20 Munyonyo mu gisagara ca Bujumbura, ibikorwa vyo kubomorera abanyagihugu bafise inyubako zitubahirije amategeko batibomoreye vyabandanirije muri komine Muha mu manuko. Muri komine Muha mu vyabomowe hari ibigizwe n'impome, amazu y'idandarizo, ayo kubamwo, amashure hamwe n'amashengero. Mu ntara ya Bubanza, umwigeme yarazwi ku izina rya Kamikazi Librerine yari yarabuzwe irengero kuva mw'ijoro ryo kuwa kabiri igenekerezo 16 Munyonyo uyu mwaka turimwo, akaba ari nyuma yaho avuye kwa muganga akamenyesha umugabo bagendana ko yibungenze. Ni mu gihe uwo mugabo bagendana yubatse afise umugore n'abana 3. Rero kugira abantu bamenye aho kugira ngo abantu bamenye aho ikiziga ciwe kiri,
nuko ikiziga aho cari cahambwe mu gahinga ku gacimbiri Rubwirika Kagundu cari kimaze kwononekara bigatuma amasazi aba menshi aho yatawe. Abatangirabushake b'ishirahamwe Croix Rouge Burundi bafadikanije n'igipolisi gikinga impanuka babanje gupompa muri ako gace imbere n'inyuma yo kumufubura kugira ngo bamuhambane iteka. Uwo mugabo bagendana niwe yikekwa ko yoba yarishe uwo mwigeme ashaka kuzimanganya ivy'iyo nda. Kuri ubu akaba yarahunze. Mu ntara ya Kayanza kuri wa 19 Munyonyo habaye uruganda rwo kurabira hamwe imigambi yo guteza imbere abanyagihugu iriko irarangurirwa mu ntara ya Kayanza namwe mu mashirahamwe mpuzamakungu asanzwe arangurira imigambi yabo mu ntara ya Kayanza. Umuyobozi ajejwe ubutunzi mu gisata kijejwe gutegekaniriza kazoza abanyagihugu mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda Desire Niyiburana yateye akamo abanyagihugu bo muri iyo ntara abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu arangura imigambi ifasha abanyagihugu kwiteza imbere kuza baramenyesha ibikorwa vyabo abaserukira ibisata bitandukanye iyo migambi bafashamwo, ngo vyotuma imigambi isa idahurira mu bice bimwe bimwe vy'intara hariho ahandi hatashikiriwe. Dutandukira amakuru y'inkino. Umunya-Serbia Momcilo Medic Moma niwe bivugwa ko yoba agiye kumenyereza umugwi wa Flambeau du Centre w'Igitega inyuma yaho Harerimana Innocent alias Kambaranga aheruka kwirukanwa muri uwo mugwi. Uwo Momcilo Medic Moma akaba amaze kumenyereza mu Burundi umugwi wa Messager Ngozi kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2017. Mwihiganwa y'icicaro ca mbere Primus League indwi ya 13 turabire hamwe uko kuri wa gatandatu imigwi yatsindanye. Turabire hamwe uko inkino zagenze kuri wa gatandatu igerekezo ya 20 Munyonyo. Top Junior yanganije na Bujumbura City kimwe ku kindi. Vitaro FC itsinda Rekoko ibitsindo 2-1. Aigle Noir yatsinze umugwi wa Rukinzo ibitsindo 2-1. Royale inganya na Flambeau de l'Est ubusa ku bundi. Nimugiye ku munsi wa gatanu igerekezo ya 19 Munyonyo Flambeau du Centre nayo yatsinze ibitsindo 2-0 umugwi wa Olympic Star. Iyi ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza abagenzi banyu. Murakoze.